Mbega ufitaniye ubucuti ubwahe n'amafaranga? Ikibazo gitangaje, ikibazo mbega wokwibaza ati mbega ubu muntu agikuye hehe? Ariko muri runo rukurikirane rw'amavideo turiko turakora, ubwa mbere muribuka yuko twavugana ku kintu c'ukuntu umuntu yoronka amafaranga. Ubwa kabiri uno munsi tugomba duhabe tuvugana ku kuntu umuntu yoshobora gukoresha amafaranga. Ubwa gatatu muri video izokurikira tuzovugana ku kuntu umuntu yoshobora kugwiza ayo mafaranga aba yabitse. Amafaranga ni ikintu gikomeye cyane, amafaranga ni ikintu gihambaye, amafaranga hariho ababifata kutariko, ariko ngiye kubikubwira hano gatoyi, tugiye kubicako imbere yuko tuvugana kuri cya kindi tuvugane ikoreshwa ry'amafaranga. Uri mushasha ndaguhaye ikaze ko hano twama tuvuga ibintu bishobora kudufasha mu buzima bwa misi yose twama ducamwo. Ndagusaba nuko wogira subscribe ngaho hepfo, hanyuma uduhe like niniya cyane kuri wewe wumva ivyo turiko turavuga bikuryohera, ivyo turiko turavuga bikunezera, ivyo turiko turavuga bishobora kugufasha mu buzima bwawe bwa misi yose. Nakubajije nti mbega ufitaniye ubucuti ubwahe n'amafaranga? Mu bisanzwe ni ikibazo kigoye, ariko hariho abantu bafise ishusho mbi ku mafaranga. Ariko amafaranga ntabwo ari mabi. Amafaranga ni mabi igihe uyakoresheje nabi, kuko turabona nk'amazi ayubona. Amazi mu bisanzwe turayanywa kugira ngo tugire ubuzima bwiza. Amazi ni ikintu cyiza mu buzima bw'umuntu. Amazi tuyakoresha byinshi cyane. Amazi niyaduha umuyaga nkuba, amazi niyaduha kugira ngo tugire isuku aho tubaye, ibyo tunyweramwo, ibyo dukoresha amazi. Rero ayo mazi nayo iyo uyakoresheje nabi arashobora kugirira nabi umuntu. Nahaduha umuyaga nkuba, ariko amazi iyo uyakoresheje nabi ashobora kugirira nabi umuntu. Cyo kimwe n'amafaranga. Amafaranga mu bisanzwe hariho abantu bavuga ngo reka ngume ngo ndi mukene, ngo niho abakristo benshi barazimirira aho hantu ku kintu cy'amafaranga. Ntatinze cyane kuri ico kibazo nariko ndavuga, kuri ibi nariko ndavuga, nakubwiye amafaranga mu bisanzwe arakenewe cyane mu buzima bwa misi yose bw'umuntu, kuko amafaranga aragutuma wambara, aragutuma ubayeho, urya nzu upanze niko amafaranga, kugira ngo ugire ingendo niko amafaranga, kugira ngo uvyara abana canke ubarunke ku ishure, kugira ngo ugure imodoka, kugira ngo uje kuraba ababanyi kubera urabagemurira wakoresheje amafaranga. Amafaranga rero usanga ari ikintu gikomeye cyane mu buzima bwacu bwa misi yose muri ino si y'uno munsi. Rero nico gituma utogifata nk'ikintu kibi. Amafaranga ahubwo wari ukwiye kuyafata nk'ikintu coba kiri hafi yawe, gishobora kugufasha umwanya wose ugikeneye. Rero mu bisanzwe ibi nabikuye yuko umuntu ashobora kuronka nk'amafaranga kuri uno munsi, ugasanga uraronse nk'ibihumbi 100, ugasanga ayo mafaranga araguciye mu ntoke yose, aragiye atana kimwe uyakoresheje. Mu bisanzwe muri bya nakubwira, mu mico ya kera, mu mico y'ikirundi, carazira yuko barya abasokuru bacu, carazira yuko barya ishashi nk'imene canke inka y'ishashi. Carazira yuko bayirya batayihaye itinye ngo ivyare. Nukuvuga gute? Nukuvuga kuri ya mafaranga nawe, ya mafaranga yawe uronka ni bibi cyane. Nukuri birababaje cyane yuko woba uyarekura gutyo nyine akagenda yose, ariko nawe utayakoresheje ukayakoresha ikindi kintu ushobora kuvyara amafaranga kiguhe ayandi mashasha. Nico gituma mu bisanzwe ndiko ndagira zino video, ni inyigisho ndiko ndagira, kandi inyigisho zikomeye cyane zishobora gufasha mu buzima bwawe bwa misi yose. Nico gituma no gusaba agasanga uri kuranyumviriza, agasanga unteze amatwi, wofata urupapuro n'ikaramu kugira ngo wandike ivyo tugiye kuvuga. Ndagusaba nuko wogumana nanje, kuko ivyo tugiye kuvuga ndizera neza ntakekeranya yuko bishobora kugufasha mu buzima bwawe bwa misi yose, bishobora kugufasha aho ubaye, bishobora kugufasha uronse kagashahara uronka, kugira ngo gashobore kugufasha ushobore kukaziganya, ushobore mbere nuko uzokavyazamwo andi mafaranga. Rero nico gituma wogumana nanje. Ubu tugiye kwinjira mu nyezina muri ka gace ka kabiri twavugana ukuntu umuntu yoshobora gukoresha amafaranga. Rero hano ntakurandiriye, ikintu cya mbere woshobora gukoresha amafaranga
ni ikintu ni ivyankenerwa. Uronse amafaranga mu bisanzwe hariho ibintu udashobora kwirengagiza. Ivyo vyankenerwa rero urabe neza ntibigutware amafaranga arenga ibice 40% na 55% y'amafaranga uronka. Wumvirize neza, nico gituma nagusavye yuko wo kwandika ukavyandika ahantu, kuko bino bintu ni wavyandika ni wabitegera hanyuma ugatangura kubikoresha mu buzima ukabigira ibintu ushobora gukoresha mu buzima. Ndizera neza yuko mu misi zoza uzogaruka ngaha muri commentaire canke uzompamagara ukambwira ati bya bintu wambwira kumbe vyari ivyo, bya bintu wambwira vyaramfashije cyane mu buzima bwanje bwa misi yose. Rero ibice kuva kuri 40% gushika kuri 55 ubikoresha muri vya bintu vyankenerwa vyawe vya misi yose wama urakenera. Iyo ni inzu, ni vyambagwa, ni bifungurwa, kurunka abana kwishura, minervare, déplacement n'ibiki, ni ibintu byinshi ushobora gushira ngaho. Hanyuma ica kabiri naco novuga ukuntu wokoresha amafaranga, ibice 10% vya kabiri wobikoresha. Rero mubishire mu byo mugenda murakora, ugire nk'umugenzo. Ibi byose ndiko ndakubwira ubigire nk'umugenzo, naho uzobona yuko ari ibintu bikomeye cyane. Cya gatatu naco twovuga no kwiga. Kwiga mu bisanzwe kuvuga ngo urashobora kuba warize warahejeje, ariko kwiga mu bisanzwe mu buzima twama twiga imisi yose. Rero urashobora kuba warize nk'ibintu by'ubutunzi, canke warize za fizike, canke warize ikirundi, canke warize ibintu by'ibiharuro. Hariho n'ibindi bintu rero utegeza kwiga muri ivyo navyo rero ni bya bindi ibintu ashobora kuba ufise nk'akazi hariya ka leta, ukavuga ati mu bisanzwe naho ufise akazi ka leta ndakwiye gukora uwundi mugambi mushasha, ari nk'umugambi wo korora nk'impene, inkoko, inka. Mu bisanzwe ivyo tuzovyikisha mu misi zoza, mbe nabikeneye mashobora gutangura kutwegera mukatubwira uko twobafasha. Ukavuga ati ibi ndashaka kuvyiga. Rero ni muri ico gihe ushobora gufata amafaranga makeyi kuri yandi uhembo, ugahemba umuntu ashobora kukwigisha ivyo bintu kugira ngo ubimenye. Umaze kubimenya naho uca ubikora. Ico ntitwokirandira ko cyane, ariko murumva yuko ari ikintu gikenewe cyane gose. Ariko ingarutse inyuma gatoyi, n'ubuhinga bwa none mu bisanzwe ni ikintu dukwiye kwiga tugashira mu buzima bwacu bwa misi yose. Urashobora kubura umuganga ukibaza ngo warahejeje, ariko no kubwira yuko hariyo byinshi cyane ugusa utarabona. Gusa nuko bitarashika cyangwa bitaragushikira ngurabe, ariko hariho ibindi bintu byinshi cyane gose ugikeneye kwiga. Kuko narabonye mu misi yahera hariho umuganga w'umuhindi ariko arabaga umuntu, amubaga ibintu kanaka, ariko arabwirizwa n'umuntu ari muri Amerika. Urumva ico kintu ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu umuganga wewe ushaka kuba gukoresha gusa agasanga ubaga canke ukora nk'ibintu ukura nk'amenyo cyangwa ugira gute, ashobora gushikira ikintu udashobora gukora. Ukavuga ati ntegezo kumanza kubaza uriya muntu ari nko mu Buhindi, ari hari ukoresha bwa buhinga bwa none dugeze internet niyo ukoresha. Ukavuga ati reka rero ndamutelefone canke ndamubwire twiconnecte kuri vya vyuma dusanzwe dukoresha, bwa buhinga bwa none dusanzwe dukoresha, kugira ngo ashobore kumbwira ukuntu ushobora kubikora. Kugira ngo abikore habiki umanza kumuriha amafaranga. Nukuvuga yuko umuriha amafaranga kugira ngo wige ukoresha ubuhinga bwa none hamukiga. Nico gituma ibintu by'ubuhinga bwa none utobifata minenegwe, ahubwo navyo nyene ukwiye kubishira mu buzima bwawe bwa misi yose, bikakwigisha ukavyiga kugira ngo bigufashe mu buzima bwa misi yose. Uvuga ku kintu cyo gufasha no gutegekaniriza kazoza. Gufasha no gutegekaniriza kazoza rero navyo byo gutwara ibice 10%. None gufasha no gutekanya kazoza ni ibiki? Mu bisanzwe gufasha urakwiye navyo kubishira mu migambi yawe ya misi yose. Uronse amafaranga ukavuga ati nakuyemo ivyankenerwa, nakuyemo amafaranga yo kwiga canke kuzokwiga, ubu naho ndakwiye gufasha. Gufasha ni ikintu ciza cyane gose. Mu bisanzwe hari abantu batishoboye benshi bakwiye gufashwa. Rero uronka utwo dufaranga urakwiye gufasha abo bandi. Urakwiye kuzura begera ukabafashisha muri bike ushobora kuronka, ukabafasha nawe. Hanyuma gutegekanya kazoza naho ni hahandi haza ingwara giturumbuka. Urashobora kugwara wewe, madamu arashobora kugwara, umwana arashobora kugwara, canke umuvyeyi arashobora kugwara, bigatuma yuko umwirukana nko hanze
kumuvuza, mukaba muzi yuko kugira ngo uvuze umuntu hanze bisaba uburyo bwinshi. None muri ico gihe boca bigira gute? Ni hamwe usanga wikoze witwa duhere waraziganije ahantu ukadutora ukadufasha ukadufata ukadutora ukagenda kuvuza wa muntu. Aho rero ikintu cyo gufasha no gutekanya kazoza navyo nibice 10% ni ikintu naco nyene ukwiye gushira mu buzima bwawe. Hariho ikindi gice ni cyo kuryoherwa mu bisanzwe. Hariho abantu baryoherwa imisi yose kandi vraiment nta kibazo ariko hariho n'umuntu avuga ati kuryoherwa mu bisanzwe wari ukwiye kubitegura, nturyoherwa imisi yose. Kuryoherwa imisi yose, abantu kuryoherwa mu bisanzwe, hariho umuntu aryoherwa yumvirije nk'ikintu, canke hariho umuntu aryoherwa agiye nko ku kiyaga, hariho umuntu aryoherwa agiye nk'ahantu akaduga, ariko hariho n'abandi bantu baryoherwa bagiye kuri restaurant gufungura n'umuryango, canke kuryoherwa kuri kwinshi. Ariko wobitegekanya ukabishira mu migambi yawe ukavuga ati jewe nzona ndyoherwa rimwe mu kwezi, canke rimwe ko bari gake. Hari igihe wowe wibaza ngo winize, ariko wobitegekanya ku rugero ushobora kubona yuko ubishoboye. Kuri ya mafaranga wabika ya 10% wabika, ukabona yuko ubishoboye. Iyi 10% ubishoboye ko uryoherwa imisi yose nta kibazo, mugabo urabe nturenze ibi 10%, kubera ni warenza uzobugiye mu bindi bizokugora cane, ibindi bizokubwira ingaruka mbi. Hanyuma hariho n'ikindi kintu canyuma twohereza ko, kuziganya rero. Ibi byose twako turavuga mu misanzwe n'amafaranga ugenda uraziganya, ariko uku kuziganya gushasha ndiko ndakubwira ni kuziganya amafaranga utazokwigera ukorako. Ayo mafaranga navyo ni ibice 10%. Ayo mafaranga uyaziganije namwe azogufasha kugira ngo ushobore kurangura imigambi mishasha, namwe azogufasha kugira ngo ushobore gushika kuri bwa butunzi nyezina twavuga, kuko tuzobibona mu gice ca nyuma. Iyo umuntu ashaka gushaka ubutunzi nuko aba yaziganije, hama muri ibyo yaziganije dusubire inyuma gatoyi, muri wa mwimbu basokuru baba baronse barabika imbuto. Nawe rero ibi bice 10% waziganije ni nk'imbuto kugira ngo uzosubire kuzitera mu kindi kintu, kugira ngo zishubire kuzanira umwimbu. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Hanyuma uteranije izo pourcentage zose twavuze, utora 100%. Nawe rero ndaguhaye ikibazo, ugende ibi bintu beje kuvuga ubishire mu buzima bwawe bwa misi yose, ubishire mu byo ubayemwo igihe cyose, ubigendere mbere naho woshikirwa n'ikibazo, kuko abantu benshi twakunda gushikirwa n'ikibazo ukazobona umugenzi araje akwatsa amafaranga. Hano hantu ho gutanga amafaranga ni ikibazo gikomeye cyane, kuko benshi urashobora kubaha amafaranga ariko ni gake cyane kabaho usanga umuntu agusubije amafaranga. Nico gituma mu bisanzwe udufaranga umuntu yaturonse ukwiye kuraba, ukwiye kutubika, ukwiye kutubungabunga, kuko twabonye yuko amafaranga ari ikintu gikomeye cyane mu buzima bwacu bwa misi yose. Twabonye yuko amafaranga ari ikintu gihambaye cyane. Rero agasanga babanye natwe kuva mu ntango gushika hano tugeze, ndagushimiye cyane. Nongera ndakubwira yuko ubandanye dukurikira, ubandanye ugumana natwe, kubera no muri video ikurikira tuzovugana ibindi bikomeye cyane. Tuzovugana ukuntu ajya amafaranga ushobora kuba warabitse yoshobora kugira akamaro. Ndakwifuriza kuroranirwa mu byo urimwo, mu byo uri kurakora, mubandanya mutwumviriza, mubandanya mubisangiza n'abandi. Ibi twako turavuga ko turizeye yuko ari ibintu bishobora kuba bifasha abantu benshi.